Yes, wakuzi wa Star TV 257. We know how we do. All day from Burundi, all day from Star TV 257. Ugiye none Landry, ugiye unaenda wapi? Landry unaenda wapi na maisiwe? Landry unaenda mu office yake na isiwe jiwazi. Tena hii fasi njoo kwenye balicheziaga ile nani? Ile sinema. Landry vipi? I'm good. Uko sawa? Unakaza papa? Sawa. Unaona? Wewe unafanya hivi. Haraona kama nani? Jewe ni Landry promoter umuvumbuzi all the way from Hit Top TV. Ani sawa. Ngaya akoronye image. Sababu unaona je collection. Mimi ndakupiga collection. Je ndakupiga collection. Sasa unaenda wapi na wahisi? Unaenda wapi Landry? Vipi sasa? Safi mzee. Mani kazi unapiga mzee. Kawaida mimi simtana nini? Piga. Kameraman. Aboneke. Ona kaka hivi tu vifuta. Aboneke fresh. Hivi tu vifuta. Acha tatuzi tukavifuta ndugu yangu. Mimi ni gangster. Nifanyizie basi. Acha nikufanyie basi. Acha usinifanye. Sawa. Acha usinifanye. Yes, Landry promoter umeze neza papa? Meze neza. Uko salama? Meze fresh tu. Papa akazi kariko karagenda neza cyane. Bibaye ngombwa yuko nzamvuga ati felicitation my big brother. Thank you so much. Emery. Ndani maroli. Ushaka gukora ikiganiro wambaye amaroli. Landry promoter tumumenyera akunda kwambara amaroli cyane. Niyo uri kurafungura uba wiyambariye amaroli. None ari ngivyuka. Star boy. Jewe uraza. Sasa. Ndakutana gani ndani? Kuko nangalia vitu gani? Landry leta hivi vitu Landry. Leta Landry. Acha wewe. Hivi vitu gani? Acha wewe. Landry. Dance opposition. Mapridance mnaziweka huko. Hizi ni za nani za bari? Hizi ni za bari. Hapana. Sijari zitia. Musore wese ndo mugangster. Je azonkunda ariko je media misosi. Hiyo ni nyama unaleta hapo. Ni vyande sasa ulemea ngapi? Ukuzibiro binga. Hii ni kapenzi wewe ni nani? Utakula. Nakula man. Sasa tutachangia hai sasa. Akula tu mimi situlemea nyingi. Ni sosi wewe. Ni sosi. Umutara ani. Wewe Top TV twebwe dushira imbere akazi no kurya. Yes, ndabaramukije bakuzi ba Star TV 257. Murazi ko ndabakunda cyane. Wa munezero nyine nagwara kuno ngo tuba twifuza. We know how we do. All day from Star TV, all day from Burundi. Tugiye kuvumbura umuvumbuzi. Abantu bamuvumbura natwe tumwereke. Ya maporta mengana y'igisoda. Iba yugurwa gute man? Aha. Rendi manje. Mbona bacariye duciye. Ega mana abantu bakunda guca hariya reka twe duhindure direction ducino bakuzi ba Star TV 257 Mr. Koda behind camera turi kumwe na Toto Do. Ushaka amafoto meza cyane asanzwe afotora muri Bantu Boy Entertainment. Ushaka amafoto meza cyane muri mariage Toto Do rashobora kubigufashamo. Azi rero ngo ducino. Ducenga twa duciye mu rundi rugo rw'abantu. Sawa mabuji. Basi rero man, hajya boro ko hari kiyo cha filme. Bari ngani batubona. Aho. Tugende.
Tony China isaka kuzana injira hariya ngiye imbere Yes, wakuzi wa Star TV 257. We know how we do. All day from Burundi, all day from Star TV 257. Ugeno ne Landry, ugiye unaenda wapi? Landry unaenda wapi na maisi? Landry anaenda mu office yake na isiwe jiwazi. Tena hii fasi ndio kwenye balichezeaga ile nani? Ile sinema. Landry vipi? I'm good. Uko sawa? Unakaza papa? Sawa. Unaona? Wewe unafanya hivi. Haraona kama nani? Jewe ni Landry promoter umuvumbuzi all the way from Hitop TV. Ani sawa. gari akoronye image. Sababu unaona je collection. Mimi ndakupiga collection. Mimi ndakupiga collection. Sasa unaenda wapi na wahisi? Unaenda wapi Landry? Vipi sasa? Safi mzee. Mani kazi unapiga mzee. Kawaida mimi si mtana nini? Piga. Kama hamani. Ona kaka hivi tu vifute. Aoneke fresh. Hivi tu vifute. Acha tatuzi tukavivuta ndugu yangu. Mimi ni gangster. Nifanyizie basi. Acha nikufanyie basi. Acha hivi. Acha usinifanye. Sawa. Acha usinifanye. Yes, ndi promoter umeze neza papa. Ameze neza. Uko salama? Ameze fresh tu. Papa akazi kariko karagenda neza cyane. Bibaye ngombwa yuko nzamvuga ati felicitation my big brother. Thank you so much. Emery. Ndanyira marori. Ushaka gukora ikiganiro wambaye amarori. Nari promoter tumumenyera akunda kwambara amarori cyane. Niyo uri kurafungura uba wiyambariye amarori. Niyo nari ngivyuka. Starboy. Jewe uraza. Sasa. Ndakutana gani ndani? Kuko nangalia vitu gani? Landry, leta hivi vitu Landry. Leta Landry. Acha wewe. Hivi vitu gani? Acha wewe. Landry. Dance ukuziona. Mapidansa mnaziweka huko. Hizi ni za nani za bari? Hizi ni za bari. Hapana. Sijari zitia. Umusore wese nuzi ko bisaba yuko abafise ibimukingira. Ikatsema. Numva mwamutera amada. Landry umeze gute ariko? Yaje meze fresh. Akazi mbona ari fresh, ibiganiro ni full, dereza ibiganiro nka bine ku munsi, bitatu ku munsi bro. Dore ko tuyagareka mbanze kwanza nitegure basi no nambari cyane. Turabe na hantu heza dushobora gukora ikiganiro. Iyi ni office ya Landry promoter. Bira jewe wewe na wa mudemo waterinda. Jewe mba warabesha yuko wewe uri ntuze. Baba demo muramubesha. Wewe na wa mudemo waterinda je nzomuzana. Si ode nzomuzana nindi. Abo wabesha ukata mudemo office. Ona Tony nawe Odrenda mulitaka. Nawe Odrenda nzomuzana. Na mulitaka. Na wazoza n'uyo wawe. Twigera tuna. Gangster. Ushaka dukorere nawe tugukorera ngaho nana ki cyane dukorere hanze cyangwa ngaho Tony lokesha ndari umupira yemera ndari umupira fast ndetse umupira piti yawe sawa Landry jora zivyo wankoreye mukazenda kwa amazi bro kwere hanze baramvumbuye no nindani mishambe twere hanze mucha mumbwira ngo ntanuze nyafisi bache bambwira ngo nasa bufufisi Alvin wazi unyanyere yagize abantu baguma bancokoza ngo nta gitanda mfisi wera njya mahasi igabase nabo kujya mahasi bagayiguguri aho Tony chibo mapare Tony ani sawa contre jour ihagarare hariya hariyo contre kote jour hiyo hariyo contre jour ingo twakare kote hiyo hapo ni fresh okay musiwo nka jewe kuza kwinjira muri top emeye ko kutugara imiryango Landry promoter yafashije benshi batandukanye yafashije abantu benshi batandukanye bamwe n'impano zabo araziduza bivanye nuko atanzi gafise yifite umutima mwiza muroni nico gituma nzo kwamanda mushimira abadukorera nabi nabo tubasabire ineza bro akazi kariko kagenda neza much respect much congratulation akazi karimo neza bakwa nk'abarika akazi uriko gakora neza bro TV ku mwanya kandi ku mwanya wa mbere ikintu kidasanzwe ikintu cyosha ikintu ciza cyane gose kandi ikintu cyo gushima Imana ariko byose ndabikesha ibikorwa gukora kubera ko nta kindi
ikintu kiri imbere kiruta gukora ndetse n'Imana n'abafana abafana cyane cyane badukurikirana nibo baduha ingufu badutera intege zo gukora ya Rani promote no musavyutse 14 gutyo byagenze gute kugira ivyo ya nazindutse ndakora kwa agenda ndakora nazindutse nkora ndaruka gatoya ko nari mfite abatumire ngaha indani bangombwa yuko nduka gatoya ucyumvumbura ndabona ari kumwe n'abashitsi ya papa felicitation kwanza bro asante bro muri no miss urikora ko sinzi ikintu waronse kimbeye ko mbona muri no miss ubu tukibira biganire kuri Star TV bro ikintu kiwanje iyo gihari ndakibwira we comme socre ko ari mu brother urazi ko abarundi bose ntibakiri ndabizi kuhaje no miss urikora cyane asante sana papa nawe nico gituma navuze ati Landry n'umuvandimwe wanje kubera ikintu nja kumukoresha iganiro kugira abantu babone ko ariko arakora abandanye kumusha shas nibaza yuko ari byo bikuzanye wewe ndakuzi wewe ngo ndiko nakora abantu bashigikira we ona jema nifuza umuntu ariko arakora bamushigikire kuko ni wakora ntibagushigikire sha wehe mvakubwire miye nakucuhwa ibisi bisanzwe Landry promoter kuri no munsi novuga yuko urumwe muri brand zikomeye cyane kandi mazigura n'ibibazo bitandukanye ukanagwara ukagira n'ama accident ndetse bakanabagonga bivanye n'akazi usanzwe ukora kuri no munsi ivyo byose ko unushitse kuri no munsi bikesha nde nabahe abantu babiri ushobora kubikesha abantu turetse Imana kuko Imana ntitwishira muri ubwo gwe ni Imana hamwe n'abantu bakeya bo bazi yuko Landry promoter ntegerezwa kubaho ntegerezwa kuri inzu ntegerezwa kuyipanga neza mu buzima ntegerezwa gufasha umuryango ariko sinovuga bakiya kubera ko abadukurikana kuri Top TV ni benshi kandi bajya bose no ba boss baje rero Imana face bakabiri haza abafana bagatatu haza abavyeyi bro je bizongora kuvana nawe kuko urumwe mu bantu novuga yuko uzogende kuraba muri community ya Top TV uza gusanga mu nk'ama televiziyo arenga 10 yakoreye iki partage ariko hari izindi televiziyo usanga muri community atana kimusanga kiri je nibaze neza yuko ni system ya promoting my brother ni system yo gupromoting erega none yes of course so bituma ndiko ndabigushimira bivanye n'ivyo ukora bidasa n'ivy'abantu none wowe nimba abantu bigira abantu bahataruka menga iyi man twese tuzogenda rasta ndagwaje ndababwire rero kwa ndazikenye miss vibe master afuna unavara boka kali mzee unangana na boka frema basi ndaibereke basi nizivuhe basi nifanye sasa bayama nabwira jewe sasa mimi ndakuwa wanani sasa umwanya wose nikunifumbua umwanya wose nibi na ibi umwanya wose jewe nagana ndo umuntu nk'abandi nanje ndo umuntu nk'abandi shaka kubaho ubuzima bwanje muri private nta mahoro mukinaga hengo nyironka nanjye nakimenye hama twage abantu rero baba bashaka kugira baba bashaka kuzana amazigo inzigo mu kazi nushobora kuvanga inzigo n'ubukene nikiba turakenye tuko 4 mative online nta mahera d'office turaremvye abana barari inzara sivyo woshaka kuvanga rero inzigo n'ubukene takuva vibaya ibana direct chatukubura tukakwifasa kirazira kugira inzigo mu bintu wowe uzineze yuko none gushira muri gushira link y'umuntu muri community nta kintu gifa televiziyo ni homba televiziyo ni giriki ntiwegitinga nakano gusa ugira share ni partage ni partage wago urigora unapartage tuwachabwa ati kuri konte tayari kandi ibintu bisanzwe kandi bisamwanya muta don't worry ikiganiro cyo kuri Isoko TV cyaronse amaviews menshi umuvandimwe niwe yagikoze mutana nigwa ni vibe master je kazina kaje kumutana nigwa kizimya moto giseruseru kamvye indira ni Landry promoter umuvumbuzi umutana nigwa giseruka rukamvye tutere ntwari kirumara mu muziki w'u Burundi na vibe master umuvumbuzi umutana nigwa nitwigera tunaniba kiretse yo twigira nkaca nshirako gute mubaza ko ngira mvuge gute nkaca nshirako papa wa Star Boy ariko mukazimana twigera tunaniba kiretse tujana imyaka mukazimana ngawenda kuruta imyaka bose bugangi ni mabinini munakunywa banguru ibinini vy'ingurube mujya aba uyanywa ibinini nimuzokangwe ni ubugangi bwiyo aha nibishifo handi muri no misi rero muri no misi uko sawa uko physique ma uko power vraiment ibi ni ngurube ibi ni ngurube okay baje abantu rero bonye twabwire nabo babinyotera ko kintu kinyoye ukubita gusa wana hotel puri gatowe ugashobora nabyo binini mzee
Abantu unafuna tafuka na kuwa gangster. Man, je nakuravye wewe binini vy'ingurube. Wewe turi muri studio ajya. Nakuravye mbona. Uramvumbe ko n'ibinini vy'ingurube. Ibintu binini vy'ingurube fro. Star boy. Wewe Tony, wewe na mugenzi wawe basi. Kamera urabe hiri panaro. Nasema hujafanya makosa kudekone. Mungu we. Umubona Star boy. Sana ni boro hapa na vimba. Ngirabo kugura. Ina vimba paka ukawioni hapa. Ngirabo kugura ngene kungana kwiwawe. Ngene kungana. Mimi kwa footballer. Wahe ekipi ya. Mimi nilicheza mu hapana nguricheza ukinira ekipi yako kwa nguri football. Ibi nini? Mimi nachezea ekipi ya wase pale kwa bakunzi ba hit of team. Chamsare we ibi the plasma ifiko. The plasma unaenda na mguu. Chamsare ni pale Nyakabika. Ngambo gani? Hapa Nyakabika kwa ina. Mimi kwa chamsare ya kule Butere wapi? Hapa Nyakabika. Msikiti wa wapi? Kile msikiti kikubwa ukioni. Nyuma kile kimsikiti. Au jifasi pako tena. Na paona. Sasa we ubukene buhari kwanza ntujana amaguru. Genda kenye fem ntujana n'amaguru. Sivyo? Uwo mupira ukinira ukire basi sawa ekipe yitwande. Nava murori. Ekipe yitwande. Wewe yabu uja jemba mbona amafoto. Wewe ndazi nawe uri kuragira wazi kufoto. Uba wadufotora amaboko. Ibi ni binini. Ukigongaki unikongaki ko wewe nsinda kutoa hata meno. Ibi ni binini. Mwambie Tony na yako binini sasa. Tony zura gimiti. Kana unapaswa kujenga mwili mzee. Unapaswa kama mata zetu ni hizi zinatuenea. Binini bitakutoboa. Hayo mengura. Unasikia? Ago mushiri wawe twabandanije okay uko biri kose ni Landry promoter reka rero tumushimire ku bikorwa akora mu gufasha abandi batandukanye navuze ati Landry ngiye kwa Landry promoter sishobora kuri ikiganiro ndamusanze yambariye esfim Landry promoter rero aramukoresha ikiganiro urabona utangu bakunzi ba vibe master rero aramukoresha ikiganiro avuze ati sikia sasa bishaisha icyo mare abishaka leo sasa wewe kwambia nurusaku canke ivyo twakoranye fati yambwiye ati noti waragiposting nagiposti kajenga tacho ndabona uzokira namba isenge yavuze ati noti yiwe oya ahubwo ntacyo ravuze nurusaku canke ivyo wewe nivyo wize wewe twakoranye ikiganiro arabivuga mu kiganiro akubwira ngo ati je noti yanje yanye ni Landry je sinibaza ko ari undi muntu yari ndaca bikurikirana none wumva none ujya mu Mr. Sishaka kujishura ibintu Miss Pend ya Stark alisema mimi noti yangu ndaze vyakuzanye mimi noti wewe kuri hamwishuriza urukora hamwishuriza ikigano kugira oya wowe ukora hamwishuriza oya wewe nk'umuvandimwe Landry promoter nari ngiye kumukoresha ikigano kugira ase n'usaba ikigongwe ko yakubisha sawa wewe basi ukora hamwishuriza oya none basi kuje kubimbaza ngo inoti narayiheba ndiko ndashaka kandi byarahize je twarana musinza mu butunga shaka ntaguma kwagiriza reko inoti n'umubiri y'abashinga nahe Akurewe mwitwarire rero n'umufungo oya kandi byaraheze abwo we sijui issue zako zenye sijui maishu zako sawa mtu mwenyewe na sauti sawa wewe alisema ngo huyu mtu mwenyewe ali nani aliniomba franga bo je bazini zabikolea hari hose anyubahe rero nishimwe unyubahe kandi unyubahirize vraiment none Star boy wofisa abafana benshi za Saudia yoba ungepata hizo rare Saudia na Afrika ari gutwata mu groupe yake ya Saudia uriya nakura franga ya watu kubera kumutongoreza abakobwa babandi biyo cyaba Saudia jewe sawa ikambwira abantu kwadukurikirana bakunzi ba Star TV Vibe match iki kibazo tukeneye kugikure mu nzira kuri iri jambo Landry agira vuge ku buryo rero atazosaba kumuronda tukimubaza Landry agira kirangiza master of vibe vibe master yeah chuti zanje yes gute ushobora kumbwira yuko uwo yaga n'umuntu kuri telefone nimukore video abantu bo hanze barakunze kugira ikibazo ugasanga bariko barizera abantu batazi neza imbere yo kwizera umuntu kwanza ujuwe uyu mutu ngiranizere ni nani sivyo ninde uyu muntu ngiranizere bimeze gute vyiwe uyu muntu ngiranizere ibintu byo bipanze gute je kwanza ubimenye umaze kubimenya kandi ucuvuga ati mbega uyu muntu eske niwe ndamuzi bice bingana gute hari abantu babayeho kubwo amazina y'abandi bazi ucafuza amazina y'abandi kugira babeho abantu barabaho baruzuye hari no bagira jaro ku muntu gasanga nani cyo bapfa gasanga ariko ara posting ibintu baruzuye hari abantu usanga babayeho ubuzima bwo kwigereranya sivyo kubera ko abavyo baba bahawe n'abasheri ba par exemple wewe akabona uri umugangi urumva akabona uri umugangi cyagwanya ibinini wewe kugira ubumuganga akabona yuko wewe umenga urumva we yahejeje rero je uyu mureya
kwanza gushikura umunsi ndamuhakaye ntawe nzi Hitop TV twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye byareya ubu ntawe muzi Hitop TV ntawe tuzi cyaraheze ubu rero turakirangiye kandi niyabandanye nzomukora ikintu kibi bashobora kumenga agenda umwana mubi uri umwana mwiza kuko we yoro nk'iyo noti ibaze iyo noti uba mu kabenzi urataka twebwe tunaenda kureka kabenzi turagenda mu kabenzi kura bunuri we ndio maana ko nasema sasa randira iyo noti reba arambeshera hari ya noti nini ne muze mudemu namveko rero ni mvako sikutaki umugore umusheyi uko na shwei anataka Landry okay basije tutwenze ayo abatabizi bazobimenya yesu ko biri kose twarira apana mubashingana ubonzo umushikana mu butunga ruce basi bamushira imbere ariko aranyonera izina nukumana manza ariko nukuncafuza cyane amani mupigage makofi mi utampiga sio pige makofi mima mama arasarisha sibishagayisha tuzoni kumwitwara tumushira imbere y'ubutunga icamena inimero ntizari ziwanje amazina yavuze siyo yangu ni yanditse pache wapi kumingo kuma ngo nduimana randisiki ikindi nacho kujura Landry vuma ngo amara ntwaye ngo ntibaze ngo cewe we mwanamuke we ko chizi vipi you know tionda hero nkora mini ngekora cyajirusha we jena n'umudia jena Yesu ngunda nta mudiaspora dukunda nta mudemo wo hanze dukunda nta mushirivise hanze umurundi kazi yahanye na kirimo abana bakunda amafiriti sivyo jefise umwana simwe byo kuvuga ngo mudiaspora ngo no bafise ngo chame nta mukobwa afise dukunda nabahanze misi nagashobo sanga shobo na diaspora we ni kupika kazi tu ni kazi ndakora cyane kugira nshobore kwiteza imbere ubuzima bwanje sindabwizera mu maboko ubuzima bwanje sindabwiteza mu maboko y'undi muntu bro okay nivyo biko batoto ba Ulaya wanariaga sana nasema mutananirwa vipi mimi ko je ndabazi neza yuko biyemera ko uko biyemera baba bashaka kugaya abantu gusuzugura abantu kandi usanga yabeshwe n'abandi bantu gusuzugura abantu bivanye n'ivyo bihumbi jana baguha usanga agashaka gusuzugura je uyu mukobwa vraiment ntanacumigiwe nigeze okay ahubwo sema neya nibaza ubwenge anitafute anombe msama kwanza ngo yarakinsavye to enjoy tunda ili foto nefasi basi ankunda nibiyo myaka minda muita basi nefasi moya tuchanje nibiyo myaka kama nibiyo myaka yarankunda nzomutera iryo teka to enjoy ni faire bien tout nani tout turyoherwe tu kuno musira ni promoter afise nk'abigeme bangahe bari muri ntuzenya muri ari abigeme usanga baza kudiraga dufate nk'abahungu bakavuga ati ndashaka ko dukundana ufise nk'abangahe ubonye umaze guharura bangana nk'abanga ibintu by'abakobwa uko challenge nkiza abantu nkamwe bwe muri abastar umaze kwandika izina ibintu by'abakobwa sinzo kuzicamo cyane ndabweka message none Landry umutananigwa yangu huyu madam yako madam yangu mpigie simu basi tusikie sauti yake madam yangu huyu nipako vitu vingine je ibintu by'abakobwa sio vitu byangu jewe ndo muhindi ufise urukundo rw'abahindi sinishasema ni muhindi Jesse abakunzi ba Star TV uko biri kose yara telefone umugore we ariko ntashobora kuboneka ku murongo umusheri wiwe afu ipicha mzee uri sirikari ni kari uri sirikari we kwa nabonyanditse ko mayishuca wayishuca ngaho ndafise umukobwa nkunda cyane uri umuhindi Landry ndakwamenya gasana ndafise umukobwa nkunda cyane rero samushamariza bugari mbona ni gikoni hapo niburete tudame two tunatunga kipindi Inagenda umunyakamenyi. Andazi ko nkuna uzana ibintu by'inyama n'amaburete ku bitunguru. Njo bitu cyamaburete cyane kweza kanyama bazi. Kura kanyama bazi. Yes abakunzi ba Star TV
uko biri kose bari umunezero udasanzwe cyane cyane twatembera muri Hit Top TV televiziyo ya mbere TV online mu Burundi iriko irakora neza cyane wavyanka wareka tugerageje kuraba ikintu bitare statistique ziratwereka neza yuko Hit Top TV ni zimwe mu mateleviziyo ziko zirakora neza cyane zishira ku biganiro bitatu ku munsi nta televiziyo tuko turabona mu Burundi iriko irashira ku biganiro bitatu ku munsi bisigura yuko ariko barakoresha ingufu zidasanzwe kandi nyinshi cyane ahuriye nk'umukunzi wa Star TV cyangwa nimbura umukunzi nimbura umurundi ndo mugangster je uzonkunda azonkunda ariko je midya misosi iyo ni nyama unaleta hapo ni vyande zo uremea ngapi ukuzibiro binga ini kabenzi yao ni nani utakula man sasa tutachangia hai sasa akula tu mimi turemea nyingi ni sosi wewe ni sosi umutana ni kwa Top TV twebwe dushira imbere akazi no kurya utatoka hapa nishane nepa uravyumva rero uyu muntu ariko arakora neza ilfo ko tumufelicita televiziyo ya mbere mu Burundi ko irakora neza cyane kandi kiba ku biganiro bitatu n'indi televiziyo bikora atari ya Hit Top TV tumutera integereye tumushigikira jewe mu buzima ndakunda gufungura kandi nkunda gufungura ubugari gusa napenda kabenzi na bro je nkunda kurya ubugari sima star bro kapenzi msimu bibatamka kamenge kesho niko natinda kwambia ubawe fasha warafashije nako tinga kwa twafashije kanuka ibara kagufashe fasha warafashije turinga akora ko twafashije baza bagutera copyright nta muntu atafashije bisigura yuko exactly nuzo kwibona ufisi note ari umuntu yagufashije kugira uzironke je ndabakunda cyane gose n'abasozera ikiganiro Jeffrey Maria ahari hose yumva amahoro I'm fresh I'm good meze neza I'm vibe master televiziyo ya mbere ushobora kuza mukagenda uri inyama Hit Top vuba biragenda biratamwe kugenda neza muzutamukumurikira kwisamirize Black FM kandi felicitation tu felicita nabajya anye no vuga ko nananditse kuri statati match congratulations nanyi nzobashigikira akantu kabo nzokigeza ukagaragaza kugira kaje wana posting na posting navuga na Black FM ati felicitation vile bamukozi kugwa gikomeye kubona bako bakoresha umutananiko kandi no kubona bazanye radio kuko izofasha benshi thank you so much my brother kwaje hazoja abakozi benshi cyane bakore barondera ubuzima haba ibintu bigende fresh merci beaucoup reka ndagushimira Landry urakoze cyane ariko Lea anyubahe nusubire nongera nsaba imbabazi abantu bose swati babonye kino kiganiro tukaba ari nukana twavuze bidakeniwe I think cyo umwana wo mukamenge mba twaririye mu kiganiro kubera ko turi fier nivyo turi fier bana twebwe vraiment ni inshuti yanje ndamukunda cyane asante sana mushigikire ariko Lea mutabona ico koze twubahane uri kunonera kabria namaze imyaka myinshi no bakizina imyaka igeze kuri ngahe 3 ukora narapamba narafunzwe n'ubu nkifungwa naragize biki bro ariko mu myaka 3 nzana ibintu by'uburofa nzana ibintu by'ububono myaka 3 bro uko fresh ndari nzara afise po yabahindi ndari nzara afise po irenze ndari nzara iminsi yose canke iyo ndosiko kuya nkaturya ariko azumva murakaza kuzana ibintu by'uburofa ikindi kintu rero special nabonye muri Top TV scrub ntibayirondera muri salo gusa ngaba bafise ikopi ngano ku kanitesa nawe taniuwa bafise ikopi irimo scrub unakuta narandira kwa pota shaji pagwana tanitesa mzee njoo maana uko na fresher mzee kumbe ni gharama wende jamani tukigera tunani kwa mushiki kandi urakoze mani guheza mushiki starbo Tony Audrey uyo mudemo yateye bakavyara no mwana ngwa muyishayisha ibintu jewe n'umwana jewe rero pari imivumburo yawe y'ububono jewe nzoshika nkeka no kwa mama wiwe wana Tony kwanza guteranya muri Bantu Boy wakwirukane unakufuna chote na mtu mwafari sasa Bantu Boy bengi bakona batoto sasa batamfukuza haya na mtu mwafari frema mwana nishuti mgangira zobikata na mtu mwafari lakini uko na boka zobikate basi ndabikata usijana ndaguchorea basi zokakata sasa niba mukabenje basi ndakuwa mukabenje zobikata haina shida ndabikata wewe Tony wewe Nabiga bintu vy'ingurube mimi nagira ibintu nibi nanya n'ivy'ingurube nzovyerekana nzobishira abona ufise umuda nyine yes abakunzi ba Star TV 257 muratse tubakunda cyane twari kumwe na Randy Promoter umutananigwa uya team umutananigwa uko biri kose tubikora ibintu tubikunda nicyo gituma ikigano ko twagikoze harimo umunezero udasanzwe uko tuba twimereye turi vibe
tuba turi vibe cyane aba ari umunezero udasanzwe Imana bahezagira cyane mwese mwakomera dukurikirana behind kama kwari kumwe na Toto Dor umwana mwiza cyane ariko byo bavuze byose si ivyo ngafise umwana si ivyo bari kubesha ariko ni kugira duteye story kugira story ziryohe zimere fresh na mwana afise aracyari umusore ariko aramukeneye